Hello, ni Victorious Team turifuza cyane kubatumira muri evenement izoba itariki 6 z'ukumunani igitega. Ni igitega hazoba evenement yateguwe na Nice Gift House. Turabashimira cyane kudutwara igitega, abantu benshi bara batwandikira tumuzoza gukora igiteramo ryari igitega, ariko nakaryo keza ari kubatumira. Turaje vuba mu kumunani tariki 6 z'ukwezi kumunani ni igiteramo cha Nice Gift House. Cyo gufasha kandi bagiteguye mu ntumbero yo gufasha abana batishoboye, abana bamwe barabara. Muze muri benshi, hari amatike simple, tike sponsor, tike VIP, uze turyoherwe hamwe duhimbaza Imana kandi twongere tunafashe abana bamwe barabara. Hanyuma tuvuze dusumwanya ukwiye, dusumwanya ukwiye ukuhimbazanya namwe, kuririmbana namwe, muze muri benshi. Tugende. Ndabashimiye abamenyesha makuru mwese mwashoboye kwitaba, abagenzi bose turabashimiye. Hanyuma amazina nitwa Ntawuyankira Leopold, nkaba ndongoye Orphelina Nice House isanzwe ikorera igitega, ikaba ifise ikigo c'imfuvyi. Novuga yuko dufise abana bashika 51, hakaba n'abandi bashika amajana 7 dusanzwe dufasha bari hanze ya Orphelina. Rero mu ncamake twashaka kugira ngo tubabwire igituma twariyumviriye gutegura iyi evenement twise The Nice Gift Event. Ni evenement twateguye kugira ngo dushobore gufasha bantaho nikora, imfuvyi n'abatishoboye. Rero iyo evenement izoba itariki 6 z'ukwezi kumunani. Iyo evenement baye itariki 7 z'ukwezi kumunani, tuzoca dutanga ibyo tuzoba twegeranije niyo evenement. Rero no kuvuga yuko iki gikorwa twashimye kugikora kugira ngo dushigikire cyane cyane abana b'imfuvyi, abana bantaho nikora, kugira ngo dushobore kubafasha mwa kino gihe cyo gutangura ishure, mwa kino gihe abantu bose bimvira gufasha, kugira ngo baronke akaryo kugira ngo baze gushobora gufasha muco gikorwa. Rero twashoboye kwiyumvira gutumira uyu mugwi Victorious Team nk'abantu dukunda canke nk'abantu bakunze kugira ngo bashobore kudufasha ico gikorwa, na cyane cyane kugira ngo bo nibo bashoboye no kutwemerera kuza kugira ngo ifadikanye nabo mwa kino gikorwa cyo kugira iki cyo gufasha abatishoboye. Rero nashaka guhamagarira abantu bose, turabahaye kaze kugira ngo mushobore kuza kwifatanya natwe n'icyo gikorwa kidasanzwe mu ntara ya Gitega tugiye gukorana na n'uyu mugwi Victorious Team. Hamwe twagiye hamwe n'andi mashira hamwe, hariho uyu turi kumwe nishira hamwe yasanzwe akorana mu bijanye no gufasha abana baho, wongere ufashe abandi bana bahufasha. Rero twoshobora kuvuga ati rero turabahaye ikaze mwese abantu bose, muze kugira ngo dushobore kwifatikanya hamwe natwe mu gushobora gushigikira ico gikorwa. Murakoze cyane. Kugira twarabiganiriye ko hama twumva ni cyumviro ciza, twumva turahuje, twumva twobikora. Rero ikintu numva novuga nuko abanyagitega bazari benshi, n'abataraho mu Gitega bazari benshi, abibujumbura tuduge turi benshi, kuko ndizera ko ari igiteramo ciza kandi giteguwe neza, hari sound nziza, hari lighting nziza, hari byose vyiza. Evenement irateguye mu buryo bwose. Ni naco gituma twanashoboye kuvuga tuti tubikore, kuko twarabonye ko ari ibintu biteguye neza kandi biri mu rutonde. Ikindi naco twovuga nuko ni concert yacu ya mbere Gitega, ariko nini cyane, dutumira abantu benshi, abantu bazari benshi, kandi dufite umwanya ukwiye. Twizera ko tuzogirana ibihe vyiza. Murakoze. Hanini ya nuko ni nko gushika ku ndoto zacu, kuko twipfuza gufasha abantu benshi bashoboka. Rero turahamagarira abantu benshi kuza kugira ngo dushobore gukora iyo evenement, kuko après evenement ni gufasha recette. Donc baze bari benshi abanyagitega surtout, kuko niba kweri dasanzwe tukigitega turiteza abantu benshi bashoboka.
muze tuduge Davi yabivuze tuduge turi benshi n'abimwe murakoze Kevin mu masegonde make murakoze icyo tubasaba ni uko mutubwira muza muri benshi abanyagitega cyane cyane abanyabujumbura kugira dushikire umugwi wacu aribo ba Davi bahimbaza neza turabahaye ikaze mwese mudufashe kwica gikorwa. Yes, hanini amajambo yashikirijwe mwayumvise barasaba abantu bashobore kuza ari benshi ukuvuga gusa abanyagitega abanyabujumbura bazi ko bakunda kuryoherwa bagakunda no guhimbaza Uwiteka bagakunda no gushigikira nabo nyene baratumiwe abantu bari mu bihinga bitandukanye yize intara yegereye intara ya Gitega za Ngozi Ruyigi Muyinga Kayanza Muramvya bose baratumiwe twizera neza yuko ibiza kuvugirwa hano bizagira icyo bifashije abantu baza kuba bariko barakurikirana imbuga zanyu amaradiyo canke imboneshakure nuko rero reka duhe umwanya abanditsi n'abamenyeshamakuru turabikora mu banguzi uridondora uvuge isamirizi imboneshakure canke ibinyamakuru ukorera ahantu bazibaza bikarenga bibiri birenze bibe bitatu biba byiza gusoma murakoze. Igikorwa twagiteguye mu buryo bwo gufasha abantu benshi rero twikoze ko tubasaba ubufasha kugira ngo dushobore gukora icyo gikorwa kuko ni igikorwa kitoroshe ni igikorwa gisaba uburyo budasanzwe nk'uko musanzwe mubizi ariko benshi bazi kugira ngo bashobore kwitanga kugira ngo icyo gikorwa kigende neza rero mu kwinjira tuzoshobora kurihisha amafaranga makeyi cyangwa n'abayafise menshi kugira ngo dushobore gushigikira icyo gikorwa rero twategekanije yuko abazokwinjira bazoriha agatererano gatoya mugabo n'abafise byinshi bashobora kugira bashobora guterera kugira ngo ico gikorwa cyo gufasha kize kugende neza rero muri rusange abatwara bikoze ko turababwira igikorwa nabo baratahura uwo mutima tugiye gukorana hamwe barashobora kudufasha kugira ngo bashobore kuza gutererana cyane ico gikorwa cyane koko ari igikorwa cy'urukundo murakoze cyane twarategekanije bo kuvyerekeranye na kontra twagiranye nibaza ko tutaza kwivuga uko iteguye neza mugabo icyo twari twasabye twaragerageje turagabanya kugira ngo dushobore natwe gushigikira ibikorwa ko barategura cyo gufasha niyo twari ivyo muri rusange. Okay. Twarategekanije ku bantu nyene bashobora kwinjira babaye ku bihumbi 3 n'ibihumbi 10 hamwe no kuduga rero kugeza ku bihumbi 50 ijana amajana 2 3 ndetse n'ayarenga ku bantu bazoba bashaka gushigikirana cyane muri sponsor rero tubahaye ikaze kugira ngo muze gushigikira ati mu gisagara ca Gitega ni muri Alliance Franc ni hagati na hagati hafi ya American Con na Serek kibanza niho bizobera twebwe turabashimiye cyane abamenyesha makuru mwashoboye kuza kugira ngo ibyo dushaka gukora kugira ngo bishike kure hanyuma ico nohereza ko nuko twahamagarira abantu benshi bakitaba ico giteramo na cyane kuko ari giteramo kizoba kiryoshe kizoba ari giteramo giteguwe neza kimeze neza kandi iciza kirimo nuko azoba ari giteramo gitandukanye n'ivyahora bihaba kuko kizoba ari giteramo ku byukuri umuntu wese yifuza gufasha no gushigikira azoba yugururiye imiryango azoba hawe kazi kandi azoryoherwa yongera ariko arakora n'igikorwa c'Imana kandi c'urukundo murakoze cyane rero turabahamagaye mwese ababishoboye mwese abanyabujumbura baduge abari hafi y'Igitega baze kugira ngo dushobore gunezeranwa n'uwo munezero turiko turafasha abana aho nikora n'abana b'imfuvyi murakoze. Hello ni Victorious Team turifuza cyane kubatumira muri evenement izoba itariki 6 z'ukumunani Igitega. Ni Igitega hazoba evenement yateguwe na Nice Gift House. Turabashimira cyane kudutwara Igitega abantu benshi bari batwandikira ati muzoza gukora igiteramo ryari Igitega ariko nakaryo keza ari kubatumira turaje vuba mu kumunani tariki 6 z'ukwezi kumunani ni igiteramo cha Nice Gift House
bakora nico gufasha kandi bagiteguye mu ntumbero yo gufasha abana batishoboye abana bo mwibarabara muze muri benshi hari amatike simple ticket sponsor ticket VIP uze turyoherwe hamwe duhimbaza Imana kandi twongere tunafashe abana bo mwibarabara hanyuma tuvuze dusumwanya ukwiye dusumwanya ukwiye ukuhimbazanya namwe kuririmbana namwe muze muri benshi tugende